Ndabifuriza umugoroba mwiza rero mwese nshuti banywanyi b'ibiganiro byacu hano kuri Ndombonesha kure ya Burundi News TV. Ikaze turebera hamwe amakuru akomeye cyane akomeje kugenda aravugwa muri uyu mugoroba wo kuwa kane itariki 15 Myandagaro umwaka wa 2024, aho tugiye kugaruka ku idonido ry'amakuru ariko aravugwa amakuru akomeye cyane ariko aravugwa cyane mu bigendanye n'umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi byose. Ikaze mu biganiro byacu hirereye hose hirya no hino ku isi, aho tugiye gutangurira nga mu gihugu cy'u Burundi. Dore ingingo nkuru rero turaza kugenda twibandaho. Mu Burundi muri Rutegama barasaba ubutungane inyuma y'urupfu rwa Diomede Bankakaje n'ubundi waje guhitanwa n'umwe mu bapolisi basanzwe babanga mu gisagara cy'u Burundi, mu gisagara ca Bujumbura, nk'uko amakuru dufise akomeza kugenda atugeraho abivuga. Ibi gipolisi cy'u Burundi gikomeje kugenda kigaragaraho imyitwarire itari myiza, gikomeje kugenda kigaragaza ibihe bidasanzwe, aho gikomeje kugenda kivugana abatari bakeya. Icyakora amakuru n'ubundi akomeza kugenda atugeraho, amakuru akomeza kugenda adushikaho none cyangwa adusomera n'ubundi aragaragaza uburyo nyine hano mu gihugu cy'u Burundi ikibazo cy'umutekano gikomeje kuzamba kuko bikomeje kugenda bigaragara. Ariko kandi kugeza none abanyagihugu bakaba bakomeje kugenda biyamiriza bavuga yuko barambiwe n'ikibazo cy'umutekano muce cyane gikomeje kugenda kirabangamira. Abanyagihugu kandi bongeye kumvikana bariko batabaza nyuma y'ibihe bidasanzwe bagiye kwinjiramo, by'umwihariko bigiye bitandukanye cyane ibyiganjemo amatora, nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Kugeza none rero kandi hamaze kugenda havugwa mu gihugu cy'u Burundi, hamaze kugenda havugwa indi nkuru y'umwe mu basirikare bakomeye cyane waruriye mu bagomba guhabwa amafaranga, amwe mu mafaranga menshi cyane yasizwe na General Idriss Deby, perezida wa Chad, ubwo aheruka muri iki gihugu cy'u Burundi mu muhango wo kwizihiza nyine isabukuru iki gihugu cyari kimaze kibonye ubwigenge, nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Yari imyaka 62, akaba ari umunsi mukuru wabaye ku itariki ya mbere y'ukwezi k'umunani umwaka wa 2024 nyine. Hakaba harabaye ibihe bidasanzwe, ariko kandi iki gihugu cy'u Burundi kikaba cyaramaze kugenda kikomeza gushwanashwana cyane inzego nkuru z'igihugu zishinzwe kucungera umutekano, abayobozi nyine bakuru, ndetse gushika none amakuru dufise akaba avuga yuko bamwe mu basirikare bakomeye cyane bamaze kugenda banafungwa nyine, nk'uko naje kugenda ndabigaruka. Ariko kandi umwe muri bo wari umaze kugenda agerageza n'ubundi kuba yatera cyangwa se yazamura ikirego cy'uko ayo mafaranga batoye yahawe, akaba yamaze kugenda yo kwicwa mu buryo budasanzwe. Iyi leta ya General Neva kandi irimo kunyuruza abantu mu buryo budasanzwe. Mu gihe amakuru tunafise avuga yuko General Neva nawe ubwe yoba yaragerageje guhamagara Idriss Deby kugira ngo abashe kuba yomubaza neza ingene ndetse n'amafaranga yaba yarabahaye, ndetse bakaba bifuza yuko leta y'u Burundi ikaba yifuza yuko ayo mafaranga yajyanwa muri banki nkuru y'u Burundi, nk'uko amakuru akomeza kugenda atugeraho abivuga. Turanagaruka kandi ku makuru akomeje kugenda haravugwa hirya no hino ku isi, aho turaza kugaruka ku bitero bikomeye cyane bikomeje kwibasira iki gihugu cy'Uburusiya imbere mu ntara ya Kursk nyine, nk'aho igihugu cya Ukraine kimaze igihe kigarurira ku buryo bukomeye cyane, ndetse abasanzwe bakurikiranira hafi ibibera muri icyo gice bakavuga yuko nyuma y'imyaka myinshi cyane yarishize iyi ntara yongeye kuvugwa nyuma y'uko hari ubwato bwitiriwe iyi ntara nabwo bwigeze by'umwihariko kurohama, ndetse bukarohama Perezida Vladimir Putin ntagire ikintu ashobora kuba yahindura cyangwa se ashobora kuba yakoraho nyine, nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Ibi rero n'ubundi bikaba bikomeje kugenda biteza ikibazo gikomeye cyane, aho abaturage bo muri iyo ntara nabo bakomeje kugenda bavuga yuko babangamiwe n'imikorere ya Perezida Vladimir Putin, mu gihe abaturage bakaba mu bihumbi n'ibihumbi batanguye gukomeza kugenda bahungishwa mu buryo bukomeye cyane, mu rwego rwo kugira ngo nyine hataza kugira umuntu nyine ushobora kuba yogwa muri ibyo bitero. Ndabashuje mwese, ndabahaye n'ikaze mu makuru n'ibiganiro byacu byo kuri uyu mugoroba nyine. Ndakwifuriza umugoroba mwiza cyangwa ibihe byiza bitewe naho uherereye hirya no hino ku isi. Twebwe duherereye hano i Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi, niho twumvikanira twicaye muri studio. Ikaze kuri nkurikira uherereye mu ntara zigiye zitandukanye, uherereye mu makomine agiye atandukanye nga mu gihugu cyacu cy'u Burundi, ndabwifuriza kumererwa neza, ndabifuriza umugoroba mwiza cyane. Abadukurikira ariko kandi muherereye hirya no hino ku mugabane wa
Afrika mu bihugu bigiye bitandukanye birimo nk'u Rwanda ndetse n'ibindi bice bigiye bitandukanye. Turabifuriza kumererwa neza, turabifuriza ibihe byiza cyane abadukurikira kandi muherereye nanone ku mugabane w'Uburaya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose. Mwese turabahaye ikaze mu makuru n'ibiganiro byacu, aho by'umwihariko nyine tugiye kurebera hamwe amakuru akomeye cyane ariko aravugwa, amakuru akomeje kugenda nyine adusumira ngaha kuri ino mbonesha kure yacu. Niba ari ubwa mbere ushyize ngaha byonda handitse sabone kugira ngo ucuraronke ibiganiro byacu mu buryo bworoshye cyane, ubundi ubane natwe ndetse gushika none nkubwira yuko uko ugomba no gusonda hari akamenyetso kameze nk'inzogera kazwi nka notification cyangwa notification kugira ngo ibiganiro byacu bibashe kuba byobasha kuba bikugeraho. Reka tuyatangurire ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Abanyagihugu bagiye batandukanye bamaze iminsi baratabaza, abandi biyamiriza ko bakomeje kugenda barahura n'akamaramaza cyane cyane bakomora ku nzego zijejwe umutekano ngaha mu gisagara ca Bujumbura ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye. Abanyagihugu bakomeza kugenda bavuga yuko iyi leta ya Gitega ikomeje kugenda irababangamira mu buryo bukomeye cyane, ndetse gushika none bakaba bakomeje kugenda bibaza niba koko General Neva bashobora kuba bokongera kumutora, mu gihe abandi banavuga yuko ari ikibazo gikomeye cyane bashobora kuba borana mwibeshyeho. Abanyagihugu bagiye batandukanye bakomeza kuvuga yuko inzego z'umutekano zikomeje kugenda zirabarenganya ku buryo bukomeye cyane, zikaba zikomeje kugenda zibambika ubusa, abandi bicwa, abandi banyuruzwa nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Nta munyagihugu ngaha mu gihugu cy'u Burundi rero ushobora kuba yobona ubutungane butunganye neza, cyangwa se ngaba yobona ubutabera nyine, cyangwa se ngaba yoba afise ikibazo kibashe kuba cyo kimugwa bitanyuze mu gutanga ibiturire cyangwa se ubundi busuma bugiye butandukanye busanzwe burakorwa n'inzego z'umutekano ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Ibi nabyo biriko birateza impaka ndende muri kino gihugu rero, nyuma yuko bamwe mu batavuga rumwe na leta bakomeje kugenda bayotsa igitutu, ariko nyine hakiyongeraho abandi bayobozi ngaha muri iki gihugu cy'u Burundi basanzwe banafise ijambo rikomeye cyane, basanzwe banafise icyo twakwita nk'imbaraga nyinshi cyane muri kino gihugu, bakaba bakomeje kugenda bagaragaza ko badashobora kumvikana na General Neva. Amakuru dufise gushika none rero nuko abantu bakomeje kugenda bicwa umunsi ku munsi, bakomeje kugenda bicwa umunota ku munota, aho bakomeje kugenda hanatoragurwa ibiziga bigiye bitandukanye. Nk'ubu mu makuru nari ndakwifuriza umugoroba mwiza nshuti mu myanya w'ibiganiro byacu hano kuri Burundi News TV. Kaze turebere hamwe amakuru akomeye cyane, amakuru ariko aravugwa muri uyu mugoroba asoza ayiriwe avugwa nyine kuri uyu munsi wa gatatu itariki 14 z'ukwezi k'umunani umwaka wa 2024, aho ari amakuru akomeye cyane abakomeje kugenda agarukaho cyane cyane mu bijejwe n'umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ngaha mu gihugu cy'u Burundi rero hakomeje kugenda havugwa amakuru agiye atandukanye, aho gushika none nyine hakomeje kugenda havugwa ibibazo by'umutekano mukeya bikomeje kuzamba mu gihe iki gihugu caba kirimo kitegura amatora azaba nyine mu mwaka utaha uri imbere, ariko itariki ntiyari yatangazwa. Ariko kandi nyuma yuko bamwe mu basanzwe babarizwa ku butegetsi ngaha mu gihugu cy'u Burundi bakomeje kugenda bagira ubwoba bwinshi bw'uko abandi banyagihugu basanzwe batajya imbizi cyangwa se babarizwa mu yindi mihari bashobora kuzabatsinda, nibyo byatumye rero hakomeje inkundura ngaha mu gihugu cy'u Burundi yo gukomeza kwivugana ndetse no kwikiza abatari bakeya badasanzwe ari abanywanyi babo cyangwa se bavuga ari umwe. Gushika none amakuru dufise rero nuko rero bamwe mu batabarizwa muri CNDD-FDD bakomeje kugenda bibasirwa ku buryo bukomeye cyane, ku buryo hari ubwoba bw'uko nyine n'abayobozi basanzwe bayobora ayo mashaka bavuga yuko bashobora kuza kwibasirwa. Mu gisagara ca Bujumbura abapolisi bashika kuri 2 baciriwe kuriha amande bagirizwa gukubita urongoye umugambwe, nk'uko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Sentare ya Ntahangwa mu buraruko bw'igisagara c'ubudandaji cya Bujumbura niho yaciriye nyine urubanza abo bapolisi bashika kuri 2 aribo Gabriel Banza Witonde umukuru w'umugambwe wa EPDR ari nawe yakubiswe arashima amashirahamwe rero yigenga iyo avuga yuko nyine ari igikorwa cerekana ugushaka kwa leta y'u Burundi ko gukingira agateka ka buri munyagihugu nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Iki gihugu cy'u Burundi nyirico Evariste Ndayishimiye akomeje kugenda
yamirizwa n'abatari bakeya bavuga yuko bimwe mu bintu ariko arakora nonaha nyine ku butegetsi bwiwe atamuyobozi n'umwe wigeze agerageza kuba yobikora ngo mu gihugu c'u Burundi. Bakaba bakomeje kugenda bamushinza ibyaha bigiye bitandukanye, aho mu makuru yabanje nyine nabashije kugenda ndababwira amakuru y'ibiziga bishika kuri 5 byaje kugenda biratoragurwa mu bice bigiye bitandukanye nga mu gihugu cacu c'u Burundi. Amakuru kandi yaje kugenda agaragara yose yahurizaga ku kuba byoba byarakozwe n'imbonerakure cyangwa urubyiruko rusanzwe rubarizwe mu ishyaka riri ku butegetsi ruzwi nk'imbonerakure nyine nk'uko amakuru akomeza kugenda atugeraho abivuga. Gushika none rero nk'uko bikomeje kugenda bigaragara igihugu c'u Burundi gikomeje kugenda kirangwa n'umutekano muce cyane, mu gihe mu minsi mikeya iheze hari amakuru yakomeje kugenda ajya hagaragara avuga yuko nyine umuhariro gitabara waba uri kugerageza kongera kubura ibindi bitero bishasha bishobora kuba byo kwibasira ico gihugu c'u Burundi nyine nk'uko amakuru yakomezaga kugenda tugira bivuga. Muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo muri teritwari ya Rucuro abagera kuri hafi muri za 400 bari barahunze ingwano za FARDC n'umwari M23 bamaze gusubira mu byabo nk'uko amakuru dufise akomeza kugenda atugeraho abivuga. Ibi ngibi bibaye mu gihe impande zombi zisa naho ziri gushira mu bikorwa rero agahenge kari karasabwe n'impande zombi nk'uko amakuru nyine akomeza kugenda atugeraho abivuga. Aka gahenge nubwo rero ku rundi ruhande katashobora kuza kubahirizwa nk'uko byosabwe nyuma yuko bamwe mu basanzwe barebwa nako bakomeje kugenda nyine bavuga yuko ari bimwe mu bintu bikomeje kugenda by'umwariko ari bimwe mu bintu bikomeje kugenda bigaragara ku mpande zombi, haba ku ruhande rwa M23 wavuze yuko n'ubundi uyu muhari wavuze yuko udashobora kuba wotsubahiriza ibyavuye mu biganiro byabaye hagati y'u Rwanda na Kongo, Rwanda mu gihugu cangora ndetse n'abandi no ku ruhande rw'imitwe igitandukanye nabo bakomeza kugenda bavuga yuko ibyo ngivyo badashobora kuba byihanganira. Kuri rundi ruhande abategetsi b'impande zombi haba ku ruhande rwa Kongo bemeza yuko bagomba kubahiriza ku gahenge. Aka gahenge rero kariko karahindura ibintu nga muri kino gihugu nyuma yuko bamwe mu baturage nyine batanguye kuba bogaruka mu byabo nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Hari amakuru dufise avuga yuko umwe mu basirikare b'abarundi bari ngaha mu gihugu ca Kongo yamaze kuba yoturikanywa n'ikibombe gikomeye cyane, akaba ari ikigerenade cyaturikiye hafi yaho yararinze hano mu bice bigiye bitandukanye hafi n'umuji wa Goma, ariko kandi ntiharamenya uwo yakimuteze. Ibi ngibi kandi ariko bibaye mu gihe uruhande rwa M23 rwavuze yuko rugiye guhangana n'abarundi. Ikaze mu makuru n'ibiganiro byacu rero, amakuru nababwiye kasoza ayire wavugwa muri uyu munsi. Turaganira kandi kubikomeje kugenda bivuga aho igisirikare ca Ukraine kivuga kiti twaroroherewe kwinjira, ni kwingabo za Ukraine ziri mu Burusiya zivuga, ariko none birazorohera hehe uko bikomeje kugenda bigaraga mu gihe Perezida Vladimir Putin yoba yamaze kuzana ibindi ibikoresho bishasha byo kwivuna umwanzi. Ndabashuhuje mwese umuherereye hirya no hino ku isi, abadukurikira bari ngaha mu gihugu c'u Burundi mu gisagara c'ubudandazi cya Bujumbura, mu mugwa mukuru w'ubuyobozi ngaho wa Gitega, abari mu ntara zigiye zitandukanye za Ngozi n'ahandi hose za Bururi, Cankuzo, Kayanza ndetse n'ahandi. Ndabahaye ikaze mu makuru n'ibiganiro byacu. Abadukurikira mwese kandi muherereye hirya no hino ku mugabane wa Afurika, ku mugabane w'Uburaya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'andi hose, mwese mbahaye ikaze mu biganiro byacu, mbabwira ngo niba utarakora sabone kuri YouTube channel yacu, byonda ahanditse sabone nyine kugira ngo ucuraronka ibiganiro byacu mu buryo bworoshye, hanyuma utange n'igitekerezo, hanyuma upyonde n'akamenyetso kameze nk'inzogera kazwi nka notification cyangwa notification, kugira ngo ucurabana natwe 5 kuri 5 ucubana natwe mu makuru n'ibiganiro tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Reka turatangure ngaha mu gihugu c'u Burundi. Abanyagihugu bose bakomeje kugenda bamiriza bavuga yuko ari akamaramaza gakomeje kugenda karagaragara kuri iyi leta ya nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye, nyuma yuko amaze iminsi akubuza imihanda yose abanyagihugu ndetse n'abayobozi ngaha mu gihugu c'u Burundi bagakomeza kugenda bamurakarira ndetse banamwijundika, ndetse bikaba binavugwa yuko bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bwiwe bashobora kubona aho bamenera mu gihe abaturage bakomeje kugenda baramwijujutira
ubu noneho igikomeje kuvugwa nibigendanye n'ubwicanyi n'ubugizi bwa nabi buriko buragaragara nga muri kino gihugu c'u Burundi. Mu makuru aheze rero nibwo nababwiye yuko hari ibiziga bishika kuri 5 byotoraguye nga mu gisagara ca Bujumbura, ariko gushika none abapolisi nga mu gisagara cya Bujumbura shika kuri 2 baciriwe kuriha amande bagirizwa gukubita uwurongoye umugambwe nga mu gihugu c'u Burundi. Mbere yuko aya matora azaba rero mu mwaka w'ibihumbi 2025 abanyagihugu bagiye batandukanye batangiye gutanga impuruza nyuma yuko hari imigambwe igiye itandukanye itavuga rumwe na leta imaze imisi itangaza neza yuko iri kugenda irabura ibikoresho byayo bigiye bitandukanye cane cane nk'amabendera ariko yibwa, ubundi bamwe mu bayoboke babo n'abanywanyi bayo nyine bakagenda bicwa abandi bagashimutwa. Ibi byose biriko birashinzwa leta ya General Neva. Sentare ya Ntahangwa mu buraruko bw'igisagara c'ubudandazi ca Bujumbura niyo nyene yaciriye urubanza abo ba Paris bashika kuri 2, Gabriel Banza Witonde umukuru w'umugambwe wa EPDR ari nawe nyene yari yakubiswe arashima. Amashirahamwe rero yigenga yoyo avuga yuko ari igikorwa cerekana gushaka kwa leta y'u Burundi ndetse no gukingira agateka ka buri munyagihugu. Abapolisi bashika kuri 2 nyene barengukishijwe mu ntahe y'ikibiriraho bagirijwe icaha co gukubita ndetse no gukomeretsa. Umwe wese ategerezwa kuzoriha amadabu y'ibihumbi ihazabu nyine cyangwa se ihadabu y'ibihumbi bishika kuri 250 y'amarundi, nkuko amakuru akomeza kugenda aradusumira, kuko nyine niyo dossier yamaze kugenda ishyirwa ahagaragara. Ibyo byaha abo bapolisi bashika kuri 2 bahaniwe byakozwe ku itariki 8 Myandagaro uheze. Gabriel Banza Witonde umukuru w'umugambwe EPDR rero nyine wegereye ubutegetsi yarakubaguwe arakubitwa n'abapolisi bashika kuri 2 mu gihe yaratashe iwe mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura. Hari mwijoro yari muri tagisi rusange. Uburyo bwo kwiyunguruza nyine bukogwa cane ubu ngubu bivuye kwikena nyine ryisubiriza ry'itoro riherekezwa n'ingorane nyinshi cyane zo kwiyunguruza nga mu gihugu c'u Burundi. Ibibazo bigendanye n'ibura ry'igitoro nga mu Burundi byaje gutuma kandi bamwe mu bayobozi n'abandi bagiye batandukanye bari bafise imiduga yabo batangura kugenda n'amaguru canke bakagenda mu modoka zisange, nyuma yuko nyine bidashoboka yuko bapfa kuronka ibikomoka kuri peteroli. Ibyo byabereye kwibarabara ry'igihugu nyine neza kuri ruzi Gikoma kwinjiriro rya quartier Mutakura zone ya Cibitoke muri commune ya Ntahangwa, nkuko amakuru akomeza kugenda adusumira. Mu bisanzwe umuderevo yari atwaye abantu benshi cyane, abapolisi baciye bamusaba amafaranga. Ibyo Banza Witonde yanse bivugwa yuko nyine yanabibonye kubw'uwo mukuru w'umugambwe. Abo bapolisi bategerezwa guca amande bakurikije itegeko rigenga uruja n'uruza mu babarabara, aho kwanka nyine ibiturire inyuma yo gukubitwa. Banza Witonde yajanwe mu gasho ka zone Kinama imbere yo kurekugwa buceye. Amashirahamwe yigenga nga mu gihugu c'u Burundi akorera nyine mu bisagara bigiye bitandukanye n'abandi bakuru b'imigambwe bavuga yuko ari ihonyangwa ry'agateka kazina muntu, bagahamagarira igendereza kugira ngo ico rikoze nyine byatumye abapolisi 2 bahagarikwa nganga mu gihugu c'u Burundi. Mu butumwa bwaciye ku mbuga ngurukana bumenyi cyangwa ku mbuga hwaniro nyine umugambwe EPDR warashimye ingingo ya Senare ya Ntahangwa ukamenyesha yuko nyine urongoye atazokuguruzwa urubanza nk'uko bikomeje kugenda bitugeraho. Ku ruhande rwiwe Gerard Hakizimana arongoye Forcon ishirahamwe rigwanya akamwana wa mama mu Burundi abona yuko nyine ubwo rubanza gwerekana ugushaka kwa leta y'u Burundi ko gukingira buri munyagihugu wese. Ni igikorwa ciza cerekana ako gateka kazina muntu kubahirijwe
vyubahirijwe mu Burundi kandi ko ata numwe uri hejuru y'amategeko ndetse n'abapolisi barahanwa mu gihe bakoresheje ivyo bakora mu guhonyora agateka k'abantu. Ivyo birafasha cane rero mu gutsimbataza iryo bahirizwa ry'agateka kazina muntu. Niko yashikirije rero ikiganiro abamenyesha makuru nk'uko bikomeje kugenda bigaragara mu gihe rero himirije amatora mu mwaka w'ibihumbi 2025 haramaze kwibonekeza amakosa menshi cyane mu ntara zigiye zitandukanye. Bamwe mu baharanira agateka kazina muntu bakaba bamaze kwiyamiriza yuko amashengero n'amadini bidaserukiwe nyine mu migwi ijejwe gutegura amatora mu ntara ndetse n'amakomine nga mu gihugu c'u Burundi. Aya matora ajejwe kuzaba mu makomine ndetse no mu ntara zigiye zitandukanye, namara kuba hazakurikiraho amatora y'umukuru w'igihugu ndetse n'abandi bayobozi bagiye batandukanye. Icakora gushika none abatari bakeya bakomeje kugenda bavuga yuko bakomeje guhangayikishwa n'ibikomeje kugenda bigaragara ngaho muri iki gihugu cacu c'u Burundi bitewe n'umutekano mukeya, aho bakomeza kugenda banavuga yuko nyine ibingibi bishobora kuzahereza ugwaho bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa General Neva, bakaba babona aho binjirira ndetse naho batangurira kuba bomutembagaza ku butegetsi atari yongera kuba yotogwa nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Mu gihe urudome rushobora kuba ikimenyetso c'igitero c'Uburusiya, ikimenyetso cy'inyabutatu naco cerekana utwigoro Ukraine two kugerageza kwirukana umwanzi kw'ijosi. Ibi byose bikomeje kugenda birateza urujijo ku ntambara ikirabera imbere mu gihugu c'Uburusiya. Muri iki gitero Ukraine yarigaruriye rero uturere tutari dukeya ku butaka bw'igihugu c'Uburusiya, maze igarukana imvubu n'icizere muri ino ntambara ikomeje kugenda ishimangira yuko noneho ishobora kuba yonagera i Moscow. Umutegetsi w'Uburusiya urongoye intara ya Kursk iri ku rubibe avuga yuko ubu turere dushika kuri 28 ari two tumaze kwigarurirwa na Ukraine, n'abanyagihugu babarirwa mu bihumbi bishika ku 200 bakaba bamaze guta ingo zabo, bamwe bahunga abandi bahungishwa. Tumasha yari agarutse muri Ukraine avuye mu rundi ruhande rw'umupaka ari kumwe na mugenzi wiwe Akorde, avuga yuko ajyahewe nuko